cyane cemeye Imana impanika aho uw'igisugi karishe ni watwara inyama nibo bahanganye hagati yabo Moria ntihanganye nabo uti gute nuvuga Moria ni gisosiyete kiri hajya kifitiye amafaranga yaciye gukubita amafaranga ukaza ugakina ata muntu numwe hano yobonanira kuriha ngo bamukoresha nibice 80% byabo bantu bose uvuga bakoze muri zo filme zose uvuze Moria bafise muri yo projet yabo ahubwo rero nimba mu bintu avuze afise atasukirimwe ayigure kare aje kuwurima hakiri kare uri umuntu ufite ubwenge ariko warumva ko muri we afise akabonge ko kuba yarigeze gukorana na Kanyana akamuhemukira manshoninga kano kantu hera navuze ngo iyo ukoranye n'abanyarumonge bagenda nabi Iko jamba abantu nibaza ko bagibuka jewe nararavye ndabivyiza yankoreye ndabana amakosa yakoze mbona ivyiza yankoreye nivyo vyinshi mbega bivuze ngo mukuvana bwari bwabaye ubujuje ubwiwe nyene kwereka ubwinga ataburonse kare niwe yasubiye inyuma arafuka maravuga ati mukobwa we ndabona base warasigaye ukora reka ivyatubaye ko tuvyirengagize tubandanya akazi kubera ko ndiko ndahebeba iyo team building uri kuravuga niyihe izi project muri izi project zikoma kumeze ziko zasohoka ngaha abo bantu yatwaye bari muri film izi uretse Kanyana ari muri ndahazi igituma ntavyizera no kubera ko industry yuno musi kene innovation nico gituma uyu musi ninde twarazumviriza ku radio bajyana tukamenya bakaba basitari turi kumumviriza ku radio mugubu turahura ntitunabamenye yarakene babakado yarakene babamimi aba ariko yitabara ntibazimurusha nimba hagezaho uhangara umuntu uvuga ngo ni umwana mukora akazi kamwe ega icyo cyazi nuko muri baje bafana biwafise imitima yabiri kuri bano bagumye kuri tele bafise n'ubuzi bwinshi ariko barakora nuvuga abafite mu maso kenshi naba bariko barakora cyane ndiko bavuga ba Mireye ba Ornera ba Kadona bandi yitwa ninkinisha yavuze gukinishwa DICO reka jewe navuze je nta kintu nza kuvuga ngaha ata proof mfise mu kiganiro yakoze yego yamashoninze mwizina ryanje aravuga yuko jewe aravuga yuko ico gihe nafata bumayi yego bivuze ngo nari ndahari aravyemanga neza bivuze ngo niyi saha aravyemera ko nari ndahari ivyo bintu nabibonye yabivuze niho waruri kuko nta kuntu wofata micro ibiriko birabera aho hantu ngureke kubibona sindabibona yego yavuze ngo yakoresheje Abel nuvuga Abel yaza kubafana kuri tele bakora ama comedy mu nyuma aramukoresha muri filme yitwa gukinishwa abariho Abel ngo aza gukora filme yitwa Nobera ngo avuye kwa Sami amuvyaye ngo ava yarira ngo amafaranga yiwe bayamaze ikintu cambere no kubwira nuko nimba hari abakinyi ba filme bafise amafaranga Abel arimo kubashiza ico kintu reka noneho dukorere kubifadika yasoze itariki zitandatu z'ukwa 12 umwaka wa 2020 yavuga ko yakinijemo Abel bwa mbere iyo filme Nobera avuga Abel yaciye gukora rero Abel biramubabaza ukuntu atigeze ahabwa credit iyi filme Nobera avuga ko Abel yaciye gukora itari niyiwe nayo yasohotse itariki 2 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021 yirengagije yuko mbere yuko ivyo vyose biba itariki 4 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022 Abel yarakoze lancement officiel ya filme yitwa Paradiso filme yakozwe na Riva iyo lancement officiel yabereye ngaho kugasagi wacu aha mucaramo na cyane bivuze ngo yarabeshe iba yari imyaka ayirusha Amede tigute nico gituma uyu munsi ushobora kubona umupolisi yinjira mu ishenga ariko inkwaka yisiga hanze ariko igiserimba muri lancement officiel sinibaza ko ivyo bintu biri Nima ari kadaneza views bijya ibintu hari abantu ibintu byo gusenga ahubwo nasenze muri kwa mutsitaza uwo muntu ubwo bari ari midayimona ariko view yiwura ikeneye Sabasi n'umuririmbyi arafisa event yitwa itara ry'umuririmbyi iyo event birimo indirimbo gusa birimo ivuga butumwa gusa ivyo nukuvuga arafisa opportunity nyinshi arafisa inzira nyinshi zo gusepara ivyo bintu cinema n'umuziki nukuvuga cinema nivuga butumwa kabisepara kandi uzoraba uyu mushiki wacu sijya yejo meme uzura ibisimba bizovuga hajya kwa meme ndakurahiye hajya uzogenda yambaye bwa burato bumwe buhagaze uko azovayo kivunitse
DICO Entertainment. Mama Kwise inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose ewe gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abarya abantu bose bagendana za ndwara nizi yo nozidondagura nkazima urabona abarya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafyigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko sabwe erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 756 amajana 951 canke kuri 69 ijana na 99 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe inshuti ya bose ubuzima butatse amagara meza. wala ladies and gentlemen whatever you are, twizera yuko mumeze neza natwe turashima kabisa ibintu nuko biba bimeze. Mumeze gute aho muri ku mpande zine z'isi? Kwebwe turashima ni nuko biba bimeze. Umuhungu wanje Santreze niwe bari karabimfashamo kugira amasanamu n'amajwi y'akarero bibashikire atankomanzi. Mumeze neza, je mumaze kumenyera ni wa muhungu wanyu DICO. Ndabashimire ku rukundo mutwereka, muga subscribinga, muga commentinga, muga sharinga kugira ibikorwa nka bino bigere kuri benshi bitunganye. Na mwakire the one and the only numuronzi karuhariwe yitwa NYAMA PRO, wana yuko abagarutse neza yiteguye kandi akaza mu gihe nyaco. Ndakwakiriye musaza. Murakoze cyane. Umeze neza? Eba ndashima Imana. N'abantu bakeye. N'abantu bake? Abantu bagarukamwe gute kugira bashime mu gihe Imana uba wayishimiye? Ni kubera ko Imana ica mu bantu. Nico gituma uyininahaza ukaninahaza n'ibirema byayo. Kweli. Naho ubundi byari sawa ubuzima ibikorwa n'umuryango muri rusange? Nta muryango wanje ngira. Na muryango wawe oya ntiharagira ko ngira umuryango none uva ku giti ariko ndafise uwo nturukamo. Ufise uturukamo ariko uwo ngaba ntawo ndagira ago na uragira Nedari kabisa dukabimeze nanje meze neza muwo nkomokamwe tumeze neza. Bwa nanje ndi muri abo bacarawugira ariko Imana idufashe natwe tuze tugira umuryango kubera wa mugabo we uya ngugira umuntu yitwa umugabo w'ijunja n'ijambo agire n'icyo muri societe aramutse n'abafise abamukomoka ko kabakarusha. Na cyane ko burya hariho opportunity nyinshi utaronka uwo muryango utarawugira. Niwo kwiswe umukuru w'igihugu utagira umugore. Oya. Kandi shani umengo ntiwoba n'umukuru w'umutumba. Ahubwo nyine menga barabisubiyemo no kuba nkuru y'agacimbiro utari ibikunda. Utegeza kugira bugaba bwa mbere yuko baguha igihugu. Ukerekana yuko na bantu 10 bo ku mutumba canke bantu biwawe mu muryango nko bivuga urabishoboye ushoboye kumanaginga bijya bintu barashobora kukwizeza iyindi miryango. Kumbe ico kintu urumva ni sawa cyane. Namye nsoma hano ejo bundi n'umuntu yereka aravuga ibintu avuga ati burya Paulo tijya mvugo yakoresheje avuga ngo kurongora ni byiza ngo ariko kutarongora ngo byo babyiza gusumba. Burya Paulo
yasa n'umuntu yashizemo ibishobisho ashaka kudefanda wewe icari urumva kwa kuntu uvuga ngo reka ndefande ico ndi nimba ari umusore ntibamucishe mu ijisho ahubwo bumve yuko menga wewe yabigize abibona ashobora kuba ahubwo uwo Paulo ashobora kuba nimba umugore yari yaramushavuje cyangwa yamugiriye ibiki aho wojya dusomye no muri Bibiliya cyangwe no mu bindi bitabo bisobanura Bibiliya ntiwoza kubura uwundi mugore nawe yababaye cyangwa yadekonewe n'umugabo akavuga ati kurongorwa bopfu mubireka nakubari ako kantu mvuze niko nuko tutaronse abagore bandi ariko hari n'andi maverizi yavuga yuko burya Paulo ngo yoba yari yararongoye ahubwo nyama konkirizi akaza kuyagira afatiye ku mabi yaboneye mu rugo ivyo ahubwo nivyo nivyo bifise amahirwe menshi ko aba yatarongoye yoba yaratubeshe voilà kuko yoba yatuje ivyo atabonye ata experience afite abitiye wajare zaza nuko bimeze je ngumfise amakuru atarengane ntarenguke nukuvuga ngo ashobora no kurenga ko ariko amakuru ariko aravugwa hano menshi nayahe nibaza ko tuzakugaruka ku mafilime agiye gusohoka mugabo bimwe mu byo abantu bomenya ni lancement zibiri ziriko ziravugwa cyane tariki 15 z'ukwa gatandatu Mimi Mireille araza gushira filime yiwe ahabona yisacira mu nda neza na neza akaba ari ibikorwa bizobera mu Ngagara muri quartier yindwi nukuvuga quartier 7 naho bita muri Ozone Galaxy nuko bizoba bimeze umugwi wa Moria Channel uhagaze neza ukanakubwira ngo mu mezi ya hagufi atarayakera baraza kuba kubitamwo filime kabisa kubwira ngo ni imisire kirimbuzi imwe yambukiranye imipaka ubone ko nabo nyene biteguye neza cyane ariko kandi Iseke Films bari mu gikoni nk'abantu ni mu kwindwi nukwezi kuri hanze atagihindutse ariko ni mu kwindwi kandi ayo makuru atanzwe nawe twoyizira byihuse kuko ni uyifise mu mashini nanje ko ntabesha Wewe kubesha byaranze mu mashini uravye urabona mwicizere cyuko mu kwindwi gishobora gusohoka hagati mu kwindwi wow bisigura yuko zino zindi ziriko ziravugwa ano mahiti ngo agiye gusohoka yoyo mesha ari mu kwa gatandatu mugabo ahaja mu mpera araza kuvamwo mbo ataranahera Moria nayo nyene turemo ko muriro uza kwaka ni avantage cange umugwi uhobaho bamugiye gusohora uraza kubihomberamo aho uwigisugi karishe ni watwara inyama ubize igisugi karishe ni watwara ibiro byazo ko mbona bose benga birakarisha wa mugabo urabona abantu bagira basohora amafilime abaribo urabona mu kigega filime ziri yuko zimeze ahubwo mba mbona menga Moria ihagabire Moria menga niyo nogabisha ko ikwiye kugaba cyane yitondere hano hantu gute none ndabikwereke ntuzeya ndahazi sinibaza kwiza kubirahera yasabase iyi yasohotse imbere yayo yitwa gute yo kwa Sabasi nyene agatima koko nayo nyene iri mu kibuga hanyuma ndabira data Fanira vine ni aba yatime nivyo dusimbuke wa muhungu oya nitusimbuke ndiko ndazi kwibuza data iraza kubirimo hanyuma gundi ninde nariko ndavuga Mimi agiye kuzana filime gasinzuza nko bari kwarabivuga ngo ishobora no gucecekesha izihari zose abandi ni bandi na BMT barayifise mu mashini na BMT barafise reka ndabibabwira ko byabananiye kubivuga hajya barafise ikindi gikorwa mu mashini kire nyuma y'intore nini nabo nyene ni mu kwindwi hagati vere mu mpera uko okay urakoze cyane nk'ivyo nta nivyo narinda nazi ndabira rero mu bantu bose ndondaguye ninde arimwo igisu ciwe nkuko bivuze cyo kimeze nk'idakarisha cyane kiramutse kidakarihijwe yosanga tani nusu nako irobo y'inyama tahaye muri abantu bose uvuze reka bari abahungu bahari ya hepfo kwa tru afata bari tubakuremo urumva tubakuriramo iki kandi bamaze kujamo barimwo erega igitima tuyikuyemwo twarabonye trailer yayo Eganire ku rwego rwa rino soko wa muhungu Trailer ucubona tebana nta kiza nta kigenda urumva hanyuma naho yenda kubwira ngo Moria nta muntu numwe hanganye nawe muri abo urumva ahubwo bo nibo bahanganye
abo bantu babahanganye na Moria bo nibo bahanganye hagati yabo Moria ntihanganye nabo uti gute nuvuga Moria ni gisosiyete kiri hajya kifitiye amafaranga yaciye gukubita amafaranga ukaza ugakina urumva yego wewe ni kuvuga baraguhamagara ukaza ugakora muri filme yabo urumva mu gihebo ata muntu numwe hano yobananira kuriha ngo bamukoresha nibice 80% by'abo bantu bose uvuga bakoze muri zo filme zose uvuze Moria bafise muri yo projet yabo. Come on man, nukuvuga ngo Moria ishoboye gusohora amafaranga ari yose yo bari karasabwa kugira ikoresho umukinyi wese yifuza ngaha mu gihe yamushatse iyi projet nivyo manira nibutsemwe abantu babiri bagarukamwe cyane mu yama projet nareko ndavuga igihari ico kizwi Mimi arimo nabonye nagafoto mwasohoye mwarambaraye mujyamye hasi yafoto iravuga yafoto iravuga kandi niyo muri iyi projet nyene ya Moria warujyamye hasi umeze ukuntu ne kuramufata ndabira kado haver arimwe uyu muhungu nawe nyene akubye arone nibagira ati ngene nzana imisire kirimbuzi tari bwabeho Samuel reka tubanze tubazimbe ube turaza kumugarukako uwo nawe nyene ari muri no projet ya muhungu mwitondere wa mugabo nuko yo bari ahantu wewe uvuga ati hano hantu si neza ariko ari mu maboko ya directing nziza kandi nyene no mu director nakona kumwe Samata guhereza ikintu kimeze neza nivyo nizera ako kantu gasurinye turagaruka ko ari mu maboko y'umu director mwiza akaba afise umukameraman yabifashemwe ahagaze neza mbona yo guha igikorwa cyiza sawa tubandanye turagaruka so nako ndavuga abantu benshi baza kuboneka mu kino gikorwa umugani wawe uri kuravuga ati nabo bandi bose uvuga ko menga babahanganywe nabo baraza kugaruka muri no project ariko witonde bashobora kwizamwa ni na all stars bose bahari bitewe na bimwe nako ndavuga tuvuga abantu babiri bonyene cameraman mubi director mubi film igahomba kandi rimwe abastare bose ico nuceme birashoboka ariko jewe sindi mubi kuri ugo gwego cameraman mukuremo rero ndamugore ubwego bwo abantu boya na director na byisho no muvuga so nako ndavuga kuma films nako kubikorwa bihari Fanira Vina nawe nyene Mimi yaraza gukuramwe itariki 22 Fana azocashira hanze no azoshakora lancement ya filme yiwe Data bizobera muri Source Dinir abandi ni bande abandi sano wabamaze je amakuru rabye mfise nayo naye amafilme agiye gusohoka amafilme agiye gusohoka usano wayamaze yego ana nyene ko ndavuga batahaziri hanze cira mundiri hanze kwa BMT bagira basohore Moria bagira basohore voilà aho hakujya kwa Runyuzi bagira basohore urumva rero nyana ubwire kino kintu na Iseke films ziraza gutamwa umugabo abo ndiko ndabona menga ni nko mu kumunani yabo ntibarakura abo ntibarakura kandi binavuga yuko nabo bashobora kwitabaza yama elema turiko turavuga hejuru niba yitabaza sawa niba yitabaza tuzobavuga babaha amafaranga bakora mu mafilme yabo basuka amafaranga ubu nyama ntibamubona kwe oya je nubwo bondeka wewe bakureka oya je birakane vyesha amafaranga wayahaza Moria yaguhaye menshi uzoyajya n'imyaka ingahe oya nubwo bampaye duke tunkwi tugokwiri ntagwa mu rundi nyuma rumva ya bo hano izi filme zose nta kintu nza kuzivuga ko yaba iyi hariya kwa Fani ntiyandishe iyo twasimbutse rumva kuko hari impamvu nyine ntashaka kubivuga ko kazima wanabivuze navyo birakwiye nako karakwiye ikintu nza kuvuga ko ni filme uri kuravuga yo muhungu Samuel voilà nabonye mwakoranye n'ikiganiro ryari wamubonye sana Samuel kwakoranye ikiganiro avuga byinshi ahereza ku ijambo rya nteye ubwoba yavuze ati filme ngire nzane idakunzwe naraguze imirima y'imiceri myinshi ndi umworozi mfise amaparisere ndaca genda nikorera ibindi bintu ndi ceri filme ndabasezere ahubwo rero nimba mu bintu avuze afise atasukirimwe ayigure kare aje kuwurima hakiri kare
kubera iki kandi yatanze amaprove wa mungu we witonde nanje niyo nza guhereza abantu yatanze amapreve agiye gukora filme yise iy'agashingura cumu kabisa. reka rero jewe ntange imbono yanje kuri no filme yavuze agiye gusohora icambere iyi filme yarayikoze agenda ayikorera ahantu hatandukanye urumva ariko mu bintu nabonye ya postinze kwikorera bitandukanye byari bisanzwe n'ubundi zo yahora akora yaja mu giheta akakorera handi n'ahandi zamuboneho akazunguruka urumva mu bintu ya postinze yarapostinze kamera ya Lumix GH5 nziza kabisa avuga ko ari yakoresheje nimba koko yakoresheje umuntu muzima image irashobora kuza kuba ari nziza come on aha rero ndaza kumubeshiza ku kantu yavuze ngo mu biganiro je byose nagiye nkora navuga ko akoresha amacanon niko we wavuga niko wavuga bivuze ngo nimba apostinze yakemera ko isumba zigiye ahora akoresha yampaririza ashaka iki aka kantu ikigira kabiri bisigura ukiri ngaho ari nko kuvuga ngo yama fake camera nyama yahora avuga nakoresha yahinduye byari byo ubu ndaduze ku yindi level akojo ndagasurinye sawa tuje ku kandi yego ugiye kura mu bantu bose yakoresheje hano bara abantu benshi muri bo yakoranye nabo babivamo ntibabivuyemo siko no bivuga bon bahagarika gukorana nawe bahagaritse gukorana nawe ariko harona bari barabivuyemo baja mu yandi masecteur uyu Brenda yari yarayivuyemo aja kuwutera hariya muri message yagiye gukocinga ibibondo uri kurumva noneho ugiye kuraba abantu bose bari bahavuye ukaza kuraba abantu bose bagiye bakaguma kuri tele bakora aha mu bantu bagumye bakora tubaza kumanshoninga mu no mukobwa w'umunyarumonge Jacqueline uyu mujekeri na nyene abenshi muri bo baragiye kubera ko kwa kuntu yabagundira hamwe akababuza kubatanga mu yandi ma group urumva bya bindi bintu naguma mvuga barabura izindi group nukuvuga baca barabura aho bahera kugira ngo baronke basi naho babaranyegeye baje gukora mu bandi urumva nukuvuga baje muri izindi societe zikora amafilme okay muri yandi ma team niho waje ugenda kubona bamwe muri bo batangura kuraba ukuntu bakreba YouTube channel bwabo urumva uwa mbere ayikreye abo no mukobwa turiko turavuga Jacqueline beshi bamenye nka Jaja Kanyana ni uwa mbere uwa kabiri nuno uyu bukeneza bukeneza nawe arayifise yego na Brenda yarasanzwe afise menga iyo Sami yamukoreye ya Brenda arafise channel yiwe gusa menga itaduza ahubwo yamukoreye filme menga ija kwa Sami Jena niyo namenye menga yitwa Brenda nyene baje barafise season menga yitwa Brenda barayifise ahubwo yagiye kuri TV yitwa yari TV iraho yitwa Rukundo News TV ego ahantu menga Brenda yari yaronsikiraka voilà none ugiye kuraba muri bano bantu nibo Sami yagiye atwaye nk'ipiyo kubera ko bagumye bakora mu gihe nabo abantu bagumye bakora vyanka muri bo nta muntu numwe yigeze aronka fan base ku buryo ashobora gukwiza ibihumbi 10 vy'abamuraba ku munsi oya nivyo urumva ugiye kuraba uno Kanyana ntavyo yigeze aronka ugiye kuraba uno Bukeneza we n'akajembegete Bukeneza Bukeneza ko menga rutuntu yakubise mu miseze turafatisha wapi wane ko ndibuka Bukeneza nyene nzi yari yasami nyene ni project zakerego ni yasami nukuvuga bo nibo yahavuye abona nk'aba star urumva arabagarukana reka sinzi ko uze kwibuka nimba ufise video twakoreye hariya ruguru muri ya bintu turi kuganira ku cumba turi kuri set ego urumva yaravuze ngo mu majambo yake aravuga warumva ko muri we uri umuntu ufise ubwenge ariko warumva ko muri we afise akabonge ko kuba yarigeze gukorana na Kanyana akamuhemukira
no mu kino kiganiro yabigarutse mentioninga kano kantu yaranavuze ngo iyo ukoranye n'abanyarumonge bagenda nabi iryo jambo abantu nibaza ko bagibuka uribuka kabisa urumva yego nukuvuga rero ngo uretse abandi tutazi uburyo bavanyemo uno kanya nawe bavanye nabi niyo mpamvu no mu kino kiganiro yavuze akantu ngo abanyarumonge bagarutse ngo abanyarumonge banje bagarutse ngo abanyarumonge banje bagarutse none haragaruka aravuga ngo jewe Kanyana yampaye umunezero wamwaje ngo icitwa umunezero cyose isi tanga yarakiguhaye aravyemera warabikurikiye hanyuma aravuga ngo jewe navuze nararavye ndabivyiza yankoreye ndaba n'amakosa yakoze mbona ivyiza yankoreye nivyo vyinshi mbega bivuze ngo mu kuvana bwari bwabaye ubujuje bwiwe nyene kwereka ubwo ngataburonse kare bivuze ngo rero niwe yasubiye inyuma arafukama aravuga ati mukobwa wenda abona base warasigaye ukora reka ibyatubaye ko tuvyirengagize tubandanya akazi kubera ko ndiko ndahebeba abantu bashire mu ariko rero Sami yagarutse avuga ngo n'abantu baduteranije bamumuja mu matwi aragenda kugeza igihe ngo bamubwira yuko bomwemera n'amafaranga kugira ntabagikorana na Sami sinzi kano kantu kuri kurakumva reka rero ico kintu je ngenda kibeshutse wumva Sami yoja gufukama gute ahubwo nibaza ko umukobwa yirimbo yaravuga ati boss I'm sorry narabeshwe kubera yavuze ngo baragiye hirya no hino baratamba babona nta kiriyo ubu rero bagarutse muhira reka noneho ndakibeshutse kino kintu mfasha umwanya munini kumuvuga ko filime yiwe bararaba ntaco reka tubivuga ariko bene ko rwa twanarize uvure tubanike areke kubesha abantu nukuvuga iyaza kuba ari Kanyana wonyene yitwaye akaba ari we yitwaye ahubwo niwe yari gutera intambwe bwa mbere noneho Sami tukatangura kumubona muri filime za Kanyana oya ico nurazo buryo ndakibona kandi nze Kanyana atigeze aba boss wa Sami ntiyari kese y'ubu boss kuko Kanyana we yaragiye nawe gukora yari karakora none kuza kuvuga ati ingo nanje unkorere muri filime yanje hari kosa ryari kuba riri nukuvuga ko ataramukeneye hari gihe byamuteye ubwoba abona Sami birazimbye kumushira mu bikoga vyiwe wumve kano kantu ariko hari gihe we uri kuvuga hari gihe mu gihe uri kurasipoza nta kintu warabivugako turiko dufatira ku majambo Sami we yivugiye dufatire ku majambo ya Sami nukuvuga rero aba bantu bose yatwaye uza gusanga atakintu bamumariye nukuvuga yagiye akora kuri ba bantu nyene yagiye urumva ari jambo yavuze ngo timu misasami ngo bagarutse no bavuze ati mutama reka tukugweko mbega ugiye kuvyumviriza neza nabantu bagarutse for free mu gihe ino industry filme turakora no muzi ni film usohora amafaranga hamwe ukaronka product nziza none Sami nimba yagize imana abantu akabaronka kiri barasohora amafaranga kandi akabona ni team building iza gukora amateka iyo team building uri kuravuga ni yihe izi project muri izi project zikomeye ziko zasohoka ngaha abo bantu yatwaye bari muri film izi uretse Kanyana ari muri ndahazi nakubari Kanyana we yabanje akora no muri Seke Films hari film yabonye kandi ziragiye yagumye akora no muri iyi film ya John K yararimo yararimo kwa John K If you are women yararimo sasa tubitware kuno kuntu uremera yuko ino timu yavuze ino timu Cible yavuze yuko bagiye kuzana na kino gikoko bo barigeze ko bari kumwe bagakora hit nubwo itoba hit y'ikirenga uremera basi yuko umva sorry hari ibintu bakoze barabigerageza kugeza igihe aba Sami nawe wamuvuga ati Sami wa kera se Sami uno munsi yari kumwe nabukeye neza Brenda yari hagufi Kanyana yari umukinyi witeka uciza comedian nawe nyene yamuzanyemo gutu tizera ko baza gukora amahiti mu gihe abantu bari kumwe kera babikoze birakunda igituma ntavyizera no kubera ko industry y'uno munsi kene innovation ikiraje gusubiramo ikintu wakoze uyu munsi nico gituma uyu munsi ninde twarazumviriza ku radio bajyana tukamenya bakaba basitari turi kumumviriza ku radio mugubu turahura ntitunabamenye ni kubera iki nibaza ko akantu ka innovation ni kubera ko bagumye mu system urumva nivyo bo n'igihugu ntibashobora kwitwara kandi bategeza gukora ikintu igihugu cabatumwe urumva nukuvuga bo bafocusinga kuco bashaka ni radio nuvuga ntibahindura ninde muri 84 ni uno munsi nico kimwe urumva n'uyu munsi umuntu agiye kumviza ninde arumviza ninde uyu munsi akumva ni yasohotse 2012 nico kimwe mu gihe muri filme ibyo bintu ntibishoboka nushobora kuza gufata filme wakoze 2020 umva ko ni imyaka ari mike nushobora kuza gufata filme wakoze 2020 ngo niucha gukora 2025
unshobora kuza gufata abakinyi bakoze amahiti 2025 ngo uyu munsi ngo nibushaka gukoresha uyu munsi nico gituma ubona Fizo agenda hanze akavuga ati Melanini ngo dukore featuring kuko niwe generation y'uno munsi niwe maraso mashasha nibuze ngo Sami yarakeneye aba bakado yarakeneye aba bamimi yarakeneye abo bagiye abo bagiye nabo yarakwiye kubareka canka akabaheka kuri bano bandi nimba ashaka kububaka koko yabishaka kandi abitabana abuvuga ko akeneye abitabana abana none ntiyagiye kuri terarondera views abariko yitabana ntibazimurusha arazikeneye kubera ikiratofukama hanyuma ngo canke barihe bakore projet sasa Sami ingojo ikintu wanuza kugihuza n'ikintu X-ray yavuze ko Sami atariha X-ray amaze kuvuga kanova ngo Sami ariko Sami mu mutahure jingojo yiwe ntayonze ariko nk'ubu Sami nk'akaro tuvuga abantu babiri urabona yuko ari amezire yo kuriha Mimi akarihana kadora vere kugira bakoreshe muri filme yiwe kweli kubera iki ayo mafaranga Samara yafise kubera iki mu biganiro mwakoze ntiyakubwiye ko afise ibintu n'uyu munsi yova muri filme akaja kubandanya ubundi buzima ngo atangira kurihisha amazi avuga ngo mwatevye kuri Navuga ngo yavuze ko amafaranga yafise. None bijara bifise nyine. None nimba ko kaye amafaranga yakuye muri filme kubera ko atoyashira muri filme hama ngo aronka yandi. Erega ni investissement adashaka ku investissa urumva. Erega biratandukanye nuvuga ngo muri ya system yo muri ya myaka iheze. Nukuvuga 2020 waratwara abakinyi kuri tele abakinyi 200. Yego. Bakagira 1015 kandi bagahaga. Yego kweri. Akorumva. Mugatahuka n'abadeplasa ku makinga. Kabadeplasa ku mafaranga make. Mugabo ushize kuri YouTube ukaronka $100. Ico gihe $100 biba bihumbi nk'amajana 3. Umva wabawungutse. Mu gihe uyu munsi kumudeplasa nyene umukura mu Kinama, umukura mu Kamenge umushira ku Kanga ibihumbi 10 biba bigiye. Biba bigurutse. Urumva? Wabashira kuri tere ngo baje ibihumbi 100 bikaba biragiye. Urumva? Rero iyo system uyu munsi ntigikora. Akwiye gushiramo amafaranga agava mu system yo gukoresha abantu b'ubuntu. Ariko bano bakinyi biwe ja ahantu numva ntaranyugwa ni tuanalize filme mu buryo buri professional. Umuntu ntashobora gukinisha n'abakinyi batazwi yanditse neza ama directing amakamera bijya byose navuze bihagaze neza filme ikaba hit tujya kugera kuri kakantu bavuga ngo uyu Samuel abaye ari mu biganza by'umu director mwiza wari wavuze ngo kano kantu tuze kukibuka wakoze kukibuka niho handi rero naho uciye uvuga ngo umukinyi arashobora nukuvuga filme ni ikora umukinyi si umukinyi akora filme nakubali urumva nukuvuga director akora filme urumva hama kuri tele filme igakora umukinyi filme na director nibo bakora umukinyi filme filme na director nibo bagukora wewe ukaba ujya ukaba ujya none mu mafoto ya posting wigeze ubona ninde wundi mu director yatwaye ako kantu nibaza ko maybe umu director nisamenye n'ubwiyo mega uri kurabona ari ihe strategy yize yo gupromoting ino film Sami nta musare yivuga Sami ari mu media tour ayi naba no muturiko turamuvuga wowe urashobora gukora media tour atana afishe ya film urasohora we jana byise media tour kuko nabonye arava kuri TV mu gakoroka hano indi kandi akavuga ko Sami Imana yaramuhezagije kuvuga kabisa reka ndamuhanure kano kantu jewe uyu abantu babona NYAMA PRO jewe ndi hano ndavuga ikintu atawe mbabaje atawe ndengeye kandi ivyo bintu tunahuye nkavyemanga kweli urumva hama naji wawe inkono ugaterura ugashira mu nzu sinzi ko manyumvise neza nta kintu jewe mfite cyo guhomba mu gihe jewe ndiko ndakubwira amakosa wakoze cyane muri industry ivyo ubuzima busanzwe uri imenya na cyane kuba waje nk'umu analyst we noneho nawe yahavuye afata yanzira yo kuja kuri media aponda basine yase bagenzi we avuga ko ari abana bahiga yejo kugeza hagera no kuri abera akavuga ko ari we yamukoresheje muri filme ya mbere ariko yatanze na filme yamukoreshejemo akondaza kukagaruka twarahura ari umufana sawa adufana aho ndaza kugaruka nimba hageze aho uhangara umuntu uvuga ngo ni umwana mukora akazi kamwe kandi uno mwanya akurusha views urumva abera arazimusumbya urumva ugasanga umuntu arakurusha views mugwe komeza kumwita n'umwana haba ari makani ko guhangarana nuvuga ngo ni hahandi uzosanga no muri ba bantu ufise ega icyo cyazi nuko muri baje bafana biwafise imitima yabo iri kuri bano bagumye kuri tele bafise n'ubuzi bwinshi ariko barakora nuvuga
ababace mu maso kenshi naba bariko barakora cyane ndiko bavuga ba Mireye ba Ornera ba Kado nabandi nukuvuga we nubwo bamukunda baramukunda ariko ni plan B urumva rero nukuvuga ngo niyafata umwanya ari kaponda bano ba araza gusanga ahubwo ari katakaza nabo yarasanzwe afise yego bisigura ngo babafana nibaca bagira karuhuko ngo ko Samatari karasohora turabaye turahagarika kuraba filme y'u Burundi oya baca bimukira ku bandi bakaba bararaba hama asohoye bakavuga bati Sami yagarutse akane kantu kabere tukagireko ni wemera yuko ngo yamukirishije bwa mbere muri filme yewe yitwa ninkinisha yavuze gukinishwa DICO reka jewe navuze je nta kintu nza kuvuga ngaha ata proof mfise mu kiganiro yakoze yego yamashoninze mu izina ryanje aravuga yuko jewe yego ninavyibagiwe ico gihe cyo bare aravuga yuko ico gihe nafata bomai yego bivuze ngo nari ndahari aravyemanga neza yego avuga yuko ari izo ncuro wari utangiye kwinjiramwo ufata ntuze bomai ufata micro ufata micro bivuze ngo niyi saha aravyemera ko nari ndahari ivyo bintu nabibonye yabivuze niho waruri kuko nta kuntu wofata micro ibiriko birabera aho hantu ngo ureke kubibona sindabibona yego yavuze ngo yakoresheje Abel nuvuga Abel yaza kubafana kuri tele bakora amakomedi mu nyuma aramukoresha muri filme yitwa gukinishwa abariho Abel ngo aza gukora filme yitwa Nobera ngo avuye kwa Sami amujyaye ngo ava yarira ngo amafaranga yiwe bayamaze warakurikiye man warakurikiye uri kurumva kabisa ikintu cambere no kubwira nuko nimba hari abakinyi ba filme bafise amafaranga Abel arimwe Abera agafaranga karamwitavye kwe Abera nk'ubuyebeye Dar es Salaam mu bintu vyiwe abari karitembera za Nairobi kandi atara yuno munsi kandi Abera amahera yiwe na yakera ayamaranye igihe yego rero nukuvuga ngo mu kubeshiza ico kintu reka noneho dukorere kubifadika filme avuga yamukoreshejemo yitwa gukinishwa iyo filme yagiye kuri YouTube abantu bakumvereza yavuze ko yamukoreje muri filme yitwa gukinishwa hama aja gukora Nobera yego kandi amukinishamwo ari nkuko amuvyaye nyuma yuko ngo umwanya asanga kuri tele ari umufana mbega yavuze nkuko ari nkawe yamuhaye inspiration yo kuja gukora filme nawe oya nuko yavuze filme yitwa gukinishwa avuga yasohotse itariki 6 z'ukwicumi umwaka wa 2020 gweri iyo ni gukinishwa iyo avuga ko yakinijemo Abel bwa mbere voilà yasohotse mu 2020 itariki 6 z'ukwicumi iyo filme Nobera avuga Abel yaciye aja gukora iyo arimo bafizo iyo filme nta nubwo ari Abel si Abel rya filme oya ijya filme yari ya televiziyo yitwa Bujahid Abel bari bamuhamagaye nk'umwagiteri bisanzwe ariko kwa kuntu umuntu agera kuri tele yifitiye amafaranga yiwe akabona ikintu kirabuze akakigura urumva kwa kwitanga kwiwe rero Abel biramubabaza ukuntu atigeze ahabwa credit muri iyi projet urumva biba ari Sami yafatiye ko ngo Abel yaciye agenda aridoga ngo yashizemo amafaranga yiwe urumva iyi filime rero Nobera avuga ko Abel yaciye aza gukora itari niyiwe nayo yasohotse itariki 2 ukwezi kwa 6 umwaka wa 2021 nukuvuga aho Samari mukuri ahari cyari mu voilà urumva uri wakurikiye uri kurabitwara neza nukuvuga isohotse inyuma y'umwaka ahari mukuri ariko ahantu yabeshura hazi yirengagije yuko mbere yuko ivyo vyose biba itariki 4 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2020 Abel yarakoze lancement officiel ya filme yitwa Paradiso filme yakozwe na Riva iyo lancement officiel yabereye ngaho kugasaga iwacu aha mucarama Paradiso komenga hari muri ville kwe oya akugasaga iwacu aha mucarama niho lancement officiel yayo yabereye yego ya Paradiso nukuvuga sorry sinabitabeneza iyi filme uvuze Abel yarakoze lancement komenga ije imbere mu matariki yazimwe wari kuravuga nukuvuga yagukinishwa avuga yakinijemo Abel bwa mbere yasohotse itariki 6 z'ukwicumi 2020 yego mu gihe iyo Paradiso yoyo yari yarasohotse mu kw'icumi mu kw'icumi tariki 4 umva amezi abiri
mbere yuko iyo film avuga ko yakinije mu abere isohoka. Ni ukuvuga abere yari yarasohoye filime yiwe imbere yuko akinishwa muri filime bivuga ko yavyayiwemo. Na cyane bivuze ngo yarabeshe. Oya aruko ho nyibukije ikintu abere yari nakinye no muri project yitwa imwe yo kwa Fani urugendo. Nuvuga ugiye kuraba iyi filime Paradiso n'urugendo ni filime zagiye zibangana zakoreye rimwe. Zari zibangabanganye. Bivuze ngo hano yarabeshe. Akantu ko kuvuga ko yamuvyaye koko afute. Areke kubesha abantu. Afata umwanya akore areke kuza afata umwanya aja kuri social media aja gutuka abastari bagenzi we abo bakora akazi kamwe. Kandi wari ukavuza uvuga uravuga impanuro wo muha kugira zimutunge zimufashe ntashake kwambara ikosime we nkiyo wambara kubera uri umwanaliste nawe akaba mu act. Nukuvuga we arafise byinshi ahomba kuko adandaza abantu bamuraba adandaza abantu. Yego. Muga kantu yagarutse kuva yuko he's a living legend burya ngo we na Fani na Abel byo nibiti biturirwa muri ino cinema. Yavuze ati twe turaba legend kabisa. We yavuze we Abel na Fani ati abo nibo ba legend bakuru mukwiye kubanza mukuba. Niko yagarutse mwa kino kigo. None mbega bishe tugaruka kuri kido kintu umuntu kugira yitwe legend aba yakoze iki? Legend simvuge juko ni express ni imyaka iba yari imyaka ayirusha Leonce Ngabo. Oya iba yari imyaka ayirusha Amede. Biba yari bikorwa byinshi naho umuntu yakoze bigashira kuko Sami na Amede bashobora kuba banganya imyaka muri industry. Yego basa uravye basa nabije. None urabona Amede ari imbere y'ama media imyaka 13 Amede ari muri cinema. Urabona ari imbere y'ama media aja kubivuga ngo jewe ngo ni muri legend. Oya biba yari bikorwa naho bakoze bigashimwa. Yarakoze igikorwa kirutare gitorengla. Aya none ni legend gute? Azoze atubwire mbega legend niki? Kari anciennete mugana anciennete ayirusha Leonce. Uko ko hariho n'abayimusa. Hari abamwajije bayimurusha ariko uyu musi tugenda vuga bivuze ngo legend ntiyivuga baramuvuga. Ushobora kwitwa legend maze n'imyaka 3 muri industry. Urashobora gukora igikorwa ku buryo kizoko none kubera iki Cristiano Ronaldo na Messi uyu musi tubita ba legend. Nubwo ko hari ibikorwa bakoze kandi nyenesha bishobora kuzobara imyaka nk'amajana 2 cyangwa amajana 5 atawundi muntu arabishikira. Ico gihero nivyazubi ubikuraho no tuzovuga ati ubu noneho harabonetse uwundi muri legend aja muri ya list. Kandi imbere yabo umugani wawe hari nabandi bakinyi bari bahari ba Ronaldinho ni bariko baravuga cyane. Bakinyi bari bafana ba Ronaldinho n'aba ba Pele. None baraje amateka yabo umugani aremereye gusumba ko baguma bavuga bari abandi ba legend kubera ko maybe hariho yindi legacy baciye atawundi muntu yigeza ki. Voilà. Bivuze ngo muri legend ntiyivuga. Baramuvuga cyangwa ibikorwa vyo bikamuvuga. Iyi filime rero ya Sami turenga ivyo vyose wiha amahirwe ngana gute bitewe n'izindi mbo duhuje na zindi zose zigere zibeho 20% kama wanje. Reka kwa Sami tuharenze unkundiye tuharenge bibandaniriza nakire Sabase jo bonda aravuga ati umuhungu Nyama hongera sana congratulations kuba ibintu yabitahuye nkuko numvise yabitahuye ati kubera ko mise mpimbagwa cyane kumbi uko nashaka ko ibintu bigenda niko vyagenze. Kinyamikina ari karibesha ko nuko atazi umuhamagaro uri kuri jewe nuko atazi angre nkeneye gukoramwe ibintu vyanje yabivuga asa no wishura ku kintu wari wavuze ngo Sabase araba zaratandukanya ibikorwa vy'akazi mu muri professionnel abitandukanye nivuga butumwa na gospel kubera ransema uravye yari yiganje nk'ibintu byo mu rushengero arongera amaze ati Nyama nuko yabibonye tego ati yo ninsinzi kuri jewe ikomeye. Yego. Okay. Ikiro cishura inyishu ntoya byihuse. Urumva? Hari igihe bon. Umuhamagaro ntitwohagarara ko cyane kuko buri muntu wese hano kwisi arafise mission Imana iba yaramuhaye. Urumva? Yego. Iyo mission rero Imana yaguhaye mu kuyikora basi hariho urayitandukanya n'ubuzima usanzwe ubamwo. Urumva? Urayitandukanya n'ubuzima usanzwe ubamwo. Yego. Uti gute? Nico gituma uyu munsi ushobora kubona umupolisi yinjira mu ishengero ariko inkwaka yisiga hanze. Kandi ahantu yinjiye haba hari abantu benshi bashobora no kumugira nabi cyangwa bakagira nabo wacungereye. Yego. Mugabo ako umupolisi yinjira hanze asize inkoho kwera ivyo amategeko atabimwemerera uwacunje arinjira umupolisi akaguma hanze n'inkoho.
nta mupolisi ibyo bintu sinzi ko ari jewe sinzi ko arahona kuriye batabigira ako kantu niko sindabona umupolisi yinjana inkoho mwishengero ako kantu niko kandi nawe ari gihe aba yanaje egaherekeje uwo muntu ariko yaje no gusenga agatuma yemera gusengera hanze inkoho yiwayifashe mugabo none nuko batari umukiriso nta bapolisi b'abakiriso baba nibo benshi ariko arabizi neza yuko inkoho itinjira mwishengero nukuvuga aratandukanya akazi k'igihugu ni ukwemera ibyo kwemera urumva nuvuga ngo hagezaho avuga ati nkore kimwe arahitamwe yego urumva ntacho avuga ngo ndabikore byose ubundi bwo kwinjira mu ishengero niyo nko hayifise ariko ntawo mufata nivyo ko ariko harabo byose amazi akumbu harabo byose amazi aravanze ibintu ubicambere haba harimo abasivile haba harimo abantu ushobora kuba wicaye uyifise uko uyugabana umwana arajara yifyonze urumva nico gituma rero ushobora kubona atayinjiranye akavuga ati reka ngume hanze nsengere hanze ndayifise ako kantu uri kurumva Sabasi rero yarakwiye kumenya ko nico gituma ransema itanguye barasenga aho kwemera kurimwo ni sawa ni be ariko igiserimba muri ransema officiel sinibaza ko ivyo bintu biri akantu ko gusirimba sasa ariko akavuga neza nyene muri iyo mvugo nako ndakubwira ati none jewe filime zanje mwana rinda kibagiye kweli ati filime zanje nivuga butumwa je ndi umukozi w'Imana ahubwo nashaka yuko mu bintu byose nuwo nambitse babona mwako gatushe ka gospel urumva ati rero ahubwo jewe we yasa nuvuga yuko ahubwo nimba barindye nk'indirimbo zitanu umwanya wabaye muco canke n'ivyakunze zari kuba nk'umunani ati rero je ibintu vyanje bigenze uko mukagwa mubona mwivuga butumwa ahubwo ni reisite kuri je tuvuga yuko ari nka wa mu Paulo ariko aradefanda ubusore bwiwe canke tuvuga yuko wewe nyene bivanye n'umurongo akoreramwe yo bari insinzi kabone nubwo amategeko ya filime atari uko yo bavuga bivanye n'umurongo akoreramwe uruhande rumwe yaza kuba ari insinzi ariko aciye ashaka kuvyexagera uzavusanga bitiri mu kije bamwe utigute hajya ahantu muri lancement officiel yego haba hari abantu akenshi urabona lancement officiel ziba kuwa Mungu abenshi babiri mu mashengero basenga urumva akavuga ati rero bon uyu munsi nje he kuruhurira umutwe kusanzwe nkunda cinema hariho lancement officiel reka ngende urumva nuvuga bashatse kuva muri yasi y'umwuka yararimwo yiriwemwo agiye kuruhuka uwo muntu agezayo ntugire ngo yaza kumworohera nubwo abasanzwe bari umukiriso ntugire ngo yaza kumworohera kuba yamaze amasaha yicaye mu ishengero akaza aho yaraje kuruhukira gazanga n'umundi n'ibisirimba urumva ikindi kandi hajya ahantu nimba ko kari kadanaza views urumva nimba ari kadanaza views bijya bintu hari abantu ibintu byo gusenga ahubwo nasenze muri kwa mutsitaza uwo muntu ubwo bari ari midayimona ariko view yiwura ikeneye urumva urumva urayikeneye mugabo mu muhamagaro wawe uwo muntu kandi nibwo yo mu muhamagaro rero hitamwo Sabasi n'umuririmbyi arafisa event yitwa itara ry'umuririmbyi iyo event birimo indirimbo gusa birimo ivuga butumwa gusa ivyo nuko arafisa opportunity nyinshi arafisa inzira nyinshi zo gusepara ivyo bintu cinema n'umuziki nuko cinema nivuga butumwa kabisepara kandi bikagenda neza kwanza arafisa na event ikora ivyo bintu abitandukanye bimwe bije kwavyo kimwe kiramukigwe ntashake kubikorera icarimwe nuvuga ngo aha umuntu agiye mbega ntagira uwisanga yo par accident urumva umuntu wese agenda ati hariya sanga y'ibintu abantu batanyumva nabi je sinumupagani cyane urumva yego oya ariko jewe mba nkunda ko ibintu byose bigenda ku murongo umuntu agatandukanya ibintu kweli niba uzoraba uyu mushiki wacu sijya yejo mimi uzuraba ibisirimba bizovuga hajya kwa mimi ndakurahiye hajya uzogenda yambaye bwa burato bumwe buhagaze uko azovayo kivunitse Arjura rweze Digwene kwambaye honyora inzoka rwe bana kugira mwambaye botine cyane mugatamba muri amaguru gusa oya bimwe bakayena bizanisha intuzeya rwa burato rw'imisumane bushinze bazotamba ari amaguru gusa ariko akagano hari umuntu kwayaza arambwira ngo abantu bo muri filime y'u Burundi nka bose ngo mengana bakizwa
ngo hari urujya n'ibikorwa byabo bose bashaka kubyorienta gikizwa aka kantu kakabandanya hari ikintu ubona kazica kuri bino bikorwa canke tuzitwa nyine abantu bakijijwe tube ba abantu bavuga ubutumwa twibere mu isi isa nitegura ijoro rya hagufi hari ikintu ubona gashobora kwica ino cost nibaguma bayambara gose bo naco kiyica ariko kazodutevya gushika kuri ryaterambere twipfuza romba uti gute mwisanzwe filime zirafise imigwi ziharugwamwo urumva muri ama filime hari ama filime chrétien urumva ama filime yivuga butumwa urumva muri ico gihe rero nitwakomeza twivanga uzohava usanga turi muri yanze yo gukora ama filime chrétien gusa urumva none uza gusanga abantu baturambiwe za zindi filime twagakwiye gukora usanga abo hakurya nibo bari kuzikora tumwe muri yandi ngo ngo kuhagurya baronka views kandi ari twe tuzibaha abi wacu baraturambiwe birirwa baraba hakurya birabira ibikorwa by'ahandi hantu bizo tujya gute rero ico gihe Netflix ije ahantu hari views ahantu hari visibility ica yigira aho hakurya ya Kanyaru ibijabutse hakurya ya Kanyaru ukazanga umukinyi wo ngahamaze imyaka 200 baguma bayagura turaba legend birangire atakintu na kimwe bafise aka kantu nibaza yuko kumvikana nimbara bogakorera ko bagakore kugusenga ni vyiza mugabo je muri byinshi wavuze natoyemwe akantu mfatiye kubyo wasiguye no kuri Sabas ko kuvangura ibintu ukamenya ati ngiye aha nza kwambara uko ukamenya ati ndi muri ibi nza gukora ibi ukamenya ati reka ngabura ibintu uno munsi hashikiriwe ibigenda kuno kubera ko bibandanije natoyemwe kandi kantu kavanga wasanga menga ntiturabanyarutonde nta rutonde dufise oro na yamana twizigira dushaka kwigisha n'abantu burya ngo niko karorero kintu gifise urutonde mu gukora kwayo nako numvise urubanza twimirije nubwo wasa nubwo wavuze kwa Mimi ni ignorance sinzi ko ari ikindi kintu uri kurayibona ko kirenze nyuma yuko yavugishije abantu benshi uravye ni na filme kabisa yagize hit abantu bose bari kuyiposting inocira munda uretse ivyo by'igisimbo ariko uravuga nibiza gukurikira hari kandi kantu kadasanzwe ubona gashobora kuza kwa kino gikorwa bishamikiye kuri no mukobwa no munsi bavuga bati ariko arakora akali kantu kadasanzwe kuri we nabonye agiye yashobora kumushikana ahashobora kuronka Silver Award kandi nyine sinigeze nanarizo kintu basha arabarembeje na kantu kadasanzwe kuri we araza kuronka Silver Award okay mugana ivyo niyo bifise nibaza nubwo bifise nk'ama party na 5 yonyene iraza gukubita imushisa abantu ariko kandi iraza kumushikana mu kibuga nk'umuntu yavutse ubugira kabiri akaba ari karerekana yuko ashobora kugirane gukora igikorwa ciwe ku gatwe kiwe nizo analyze je mba ndiko ndabona tu bon ego ariko mwibuke neza igihe BMT ivuga akora filime ya mbere yiswa ibibero by'umuvyeyi yego BMT baramusohoye baramuha n'ikintu sinzi carico bamuhaye umengo ni sinzi urumva uvuga amafoto cyane oya n'ikintu bamuhaye umengo ni award yego cyo kuvuga yuko bamwibarutse baramweresa ikibuga nawe nagenda akora novuga ko menga interpretation yacu ni nkiyo canke yari ikintu nagira mvuge ikintu ndakiretse nzokivuga rasema ibaye kuko no kivuga ca gikora kai nande mbamomvye Niho kuri ndi ruhande n'umwana ko numva menga ni nk'akantu kakabanga kubera kutoka mwibira nimba ari nk'intambamye nibihave bikora ibara oya nimva ikiganiro azonyandikira ndakimubwiye atanyandikiye naho nzobire kubona bitsi nanje nzokora kandi nzokivuga rero kibaze kumunani hano ndakivuga ati hanyuma ntazosubira ubu kivuze woba wimya akazi ko mu chamomba ariko kandi yari ni vyiza kuri we kuza gusubira muri BMT kurusha kuguma yipambanira wenyine ariko ntiyasubiyeyo ahubwo ni oya gusubira gukorana nabo okay nko gucollaborating ataka vati ni collaboration na cyane yuko wa mugani wawe baramuzi amajana maza ni umva umuntu yagukuriye mu maboko
ubuzi ahantu akomeye n'ahadakomereye umukuvura rero ukamuha izindi nguvu nibaze yuko biba byoroshe yaman ni uko bimeze wa mugabo we erega wewe twona kesha ariko unyemerere ikiganiro kitaranahera dukeze uno mukobwa yitwa Inarijera je kumenye hajya n'umukobwa Rijera ndihenze murantunge umugaje ni umukobwa inkumi ni umukobwa mo ega ndakangutse nako nibacu ubwo se nibaje kwera ni umukobwa nke Rijera ni inkumi y'umutaraga umukobwa uhagaze neza ngora batungune tumukaze je kumumenye buke yamfise unyemerere nubwo wemerewe kumpaririza mvuge yuko yasohoye filime nziza na nicaranye n'umugabo w'umuprofessionnel arambwira ati uyu mukobwa yaba hariho festival n'ama award yari kuzitanga benshi umugore w'igipfu yego wayibonye gute gute shapo kuri no mwigeme bo ya filime vraiment ifise message ipika itabura kabisa ifise message ipika ibintu vya tekinike byo nta kandi nawe nivyo nabonye babigaze kuri set turavuga ati ino filime ni nziza ntawo bihakana ti mugabo sinzi ntavuze vya cadrage ibintu vya paragliding ibintu vy'ama itaronage n'ibintu na sauce vyi basi yakoze nyene ya filime iri ku rwego rwiwe kuri za zindi nyene asanzwe akora hariya oya kandi abantu bariko baramutangara bavuga ati akoze filime atari bwako akoze filime n'abandi benshi hano batararunguruka nukuvuga ngo ijya filime yari kuronka award iyiba turabe iyiba iri nko muri festival yateguwe nka na niki na Onifame okay isi nagutawe amashira hamwe usanga amenga aravugira abakenyezi amashira hamwe avugira abakenyezi canke asanzwe akangurira abakenyezi ku yani guhindura ingendo ya mashira hamwe yibaza ku bakenyezi cyane okay I see mugabo sino ugiye kuraba si message iri kuri notere si filime yagakwiye kudandazwa hano cyane mu bisanzwe bijya iri muri za filime ziye X-ray yaraye yugaye yitwa gute yakoze biherera mu nzira yahereye kuri episode 6 imwe wavuga ngo arakoze ntuze wari kuravuga ngo ujye bagenzi bakoze hit y'umwaka nayo ngo agakora swata y'umwaka iyi filime izina ryayo riranjanye inde X-ray filime yanjanye yakinyemo ibintu bya sida n'ibiki irimo basabasi ndababona yaba filime yafungura twavuga yuko irembeje mu muciro sega turabe ko twatomboye tukicara ahantu hari network urumva iri muri kategoria z'iya filime nyene numva tubandanije tutayitoye uko yitwa menga twaba dukenyereye ko kwe X-ray ifilime yiwe yitwa urufunguruzo cenda yibuka wese yibuka cenda yibuka urufunguruzo yari filime nayo nyene kumbiri muri kategori kandi nziza kandi yari nziza yari ifite na message nziza ariko turimo ni dandaza nagutahuye babaye nka babandi ngo gushora intuze ya kumusigiti numva ubukubise swat karakanyama gakunzwa bivanye naho wakokereje ukajanye hajya urumva haramu ubuteye ibuye mu karere so kabisa nako navuga kuri Inarijera ariko kandi nuno mukobwa ubona agiye ku graduating akavuga ati filime tuba tuzikora ariko twasomba mw'abantu mwe n'amashure tuba tuyiga urazi ikintu gitangaje muri agiye gusoma igitabo 2025 cy'ishure yahejeje 2022 Mungu wangu umaze imyaka 3 ashomere yatagira graduation yandika iminsi 2 acaza gushutinga yongera asubirayo mu kundi kwezi wowe usanga haro n'amabirete uwo mubatsa gahiga adafise kabisa cirwa diplome je tajo kuza kugikura imuyinga kikabe ntamba naho usanga yaranibagiye usanga yaranibagiye ko yahejeje ishure imyaka 3 ni myinshi mu akagera igihuka namunyatanze ubutumire bwinshi yaragutumiye wewe yarantumiye
uzohavuje yose we komenya ibintu vy'ikaramu haheze igihe warabijugunye ikaramu jewe karamu turahura rega genda nasoma mugahura nasoma kanandika genda soma ariko ikaramu wavuye urugikubita uconda yindwi imwe amanota meza ariko ahantu kuhaguma abapware muhuye nabo muze mu buba barakongatana je hari abantu babiri nuba umupware n'umusirikare mani kumbe niyo mpamvu ako kantu bakabwira cyangwa umupolisi yego n'abantu bo kubaha mbonamwo akantu gasa na passion y'ikirenga uramutse utagahagaze ko ugaraba ikintu abandi baraba benshi citwa amafaranga ivyubahiro bataho bishingiye ivyo bintu ntiwo bikora ikintu je kimotive wovayo kare ikintu je kimotive nuko jewe ndi umuntu nta muntu numwe nibaza ko je yigeza kundi ishure kundusha nta numwe nibaza ko yigeza kundi ishure gute ngo ujyanke ugiye muri kaminuza nyene kuba nageze muri kaminuza nkabona harageza aho vyanse iyo mbonye umuntu yabandanije ndavuga ati kudoshapa ako gusa we urazi kayawe kwitanga utoyegize ugiye ufise amanota meza y'igitanga uragezeho birakunani bari biteze ko uza kuguma utaha inkoko aya je vyarananiye kabisa je nimbuze umwasi wa mbere ngira mu buzima n'inzara je ndaha inzara kwe ndaha inzara kabisa gusonza oya ikintu kimuza kurya cyangwa kuryama ivyo bintu je ndavyanka kabisa ugezeyo ubona inusu ngezeyo ahubwo mbona ahubwo kurya ni nk'icaha nawe titi cyaha ndacemeye imana intunge icyaha ndacemeye imana impane kabisa candigira urakize kabisa cyumurindire inarijera ikindi kintu nakunze kuri we numwe mu bantu twaganiriye arambwiye ati hari ibikorwa byinshi ari byo nakinye no mu bandi ubona yuko kakanu Sami yavuge jo bundi Sami muri byinshi yavuze ko sinzi impamvu ndamugarutse kavuga ati twebwe hari n'abantu bariko baratinya gukinisha ati gukinisha Sami gwakinisha Abeli n'umuziro ndamubaza ati nukubera iki ngo batinya yuko aba legend ayambwiye gute ngo baratinya ngo ba legend ngo bashaka kubigiza inyuma yego batinya yuko ngo bakinisha aba legend bobo abana bana ngo bitokunde ko baseruka bambabari yago bakoshaka n'ukubwana ati ro bashaka kubegeza inyuma babazimye batuzimye twebwe aba legend umuro inarijera afite ama projet ngo vuga yuko ashobora kuboneka kwa Sabas n'ahandi hantu henshi urumva yaciye ibizirika ni ku ruhande rwiwe hanyuma Sami ngo bariko baratinya kubakoresha nabo yisaba legend bari kumwe kubera yuko bano bana bo hava no kuvuga nimba avuga yuko bano ba legend babatinya bagashaka kubazimya bisigura ko babakoresheje bano bana ntibo hava baronka aho bamenera nico je natoyemwo nibo duka ngo bikunde ayo mpamvu ngo banka kubashira mu mafilme yabo erega ariko agira mu kigare ariko nukuvuga genda kubifata ko ari nk'imvugo yakoreje niko kunari karashaka kudugira ku mazina y'abandi bantu kubera kabona we yasubiye inyuma kuko abantu ariko itaba legend iyo myaka yose avuga ngenda guharura filime zishika nko kuri 3 niba ziza gukura 5 Abeli yagaragayemo nakubali urumva Abeli yagaragaye yabonetsemo muri bino bihe byapfu yego uri kurumva filime ego oya ya X-ray Abeli ntarimwo nakubali irimo urumva arimo sorry valide filime muri Save the Date Abeli ntarimo valide arimo ari pastor inama Abeli ntarimo arimo cyane uri kurumva zitatu wamaze kuzikwiza zarenze uzi ko tazonari nibuka uri kurumva bivuze ngo iyo myaka yose ariko mbwira project zamenyekanye canke zakozwe n'aba producers bari professionnel aba producers nyene ndavuga aba Abeli aba ba Meda aba Ornera nabande mbwira project abo bantu bakoze Sami arimwo ntiwumva ko ariko arashaka ariko aragira mu kigara gashaka gutwariramo Abeli mu gihe Abeli n'uyu munsi projet ya BM tarimwo nimba atari ya Mimi ego ashobora kuba ari projet mbe yagihuhusi ntarimo oya si yagihuhusi ntarimo izindi filime ndiko ndibuka yabonekanyemo iyi filime hariho projet ya BMT iyi projet BMT giri sohore Abeli arimo wow nukuvuga Abeli we kuri ugo ruhande ndagatawe bisigura ko Sami haro n'abantu ari karajaniranya akabona ko bari kumwe kandi kandi batari kumwe
Nuvuga ko kuna ariko yita umurigeni nubwo cyamva nawe nyene ariko yita umurigeni mu gihe ariko yita umurigeni mu gihe ubwo burigeni hari ababutanze nuvuga mbega ariko ashaka kwitwa umurigeni akweza abandi kakantu wavuga kare gashobora kutamubana keza ico baciza nuko nawe yokina muzamani nkuko abere rimwe abikora nubwo atari cyane cange akoreka ya trufu wavuga yigumira wiwe ahubwo abakinishe erega hari ikintu utazi izo zindi samara zikinamwe urazikina utazimenya samara hari izindi filime hari ubu filime buciritse bw'ibihumbi jana ukumva yagiye mu ruziba ukumva yagiye hariya sinkubeshe je ndaza kugwana link ya filime yakinye gitwa ngo l'amour lointain nkayibonye urumva l'amour lointain ariko wowe ntayuzi oya kabisa urumva nuvuga hari projet urumva aje muri bwa projet buto nuvuga nawe nyene arabona ko takintu ariko arakora nuvuga ngo aripfuza kugaragara muri zino projet ariko arabona ko atakintu ariko arakora kugira ngo agaragare muri zino projet akabona ko iturufa ahubwo afise ariyo kwidoga ko kwidoga sinzi hariho seti ya postinze nabonye postinga ngo baje kuraba ngo famba hari yari musaga yego bisa naho ashaka gukwega abandi bakinyi ba sinema ngo ntidukundana ngo ntitugire ibihe yego aka kantu amaze imisabo yanavuze ku kindi kintu nyamara avuga ati urukundo hano hantu tureke kubeshanya nta ruhari ati ubwo nta ruhari rurakenewe hoho mbega rurakenewe ariko atari rumwe rwa mumpekura jema mbona akantu kitwa ubumwe kandi ubumwe nago rurimwe urukundo mugabo je ndarufata nk'urukundo rw'inyungu voilà ico gituma rega ndakubwira ngo burya aba bantu bo ngaha nimba wumva Sami ariko aridoka ngo ntibamukoresha muri izo projet zabo n'uyu munsi yogira ikibazo amacamera kujya kwa famba kubera iki ntibaje kumuraba kubaka nta bugenzi bigeze bagirana bwo tumaje kumuraba nje gituma uyu munsi ubona abakinyi ba filime basa nabigiriye uko urabibona kubera iki nta projet zikomakomeye ntige basi ningeze mu bakinyi ba sinema yavuye muri bwa projet bwa hariya n'amakomedi n'ibiki aragende yubakira empire yiwe ubenga yibera mu ntara ya wenyene nuvuga ngo n'uyu munsi sukumutamba kumuvyimba cengo kugira iki kuko hari ahantu harababaje hari ahantu ni habi cyane tunamwifurize kuvayo leta iraba ukuntu ishiramwe imiyaga mutezurire famba agaruke ku yego kabisa agaruke mu kibuga ariko n'uyu munsi biragoye kuvuga ngo umuntu mukora akazi kamwe ngo yaguye mu kibazo ugenda umurabe ariko biroroshe uwo muntu bwo mwatakazi na kamwe mukora mukamura abagenzi yego mu gihe mufise aho mwahurira mu gihe hari imigoroba mwarateramanye wa mugani wawe bibavyo ivyo nyene biba bihagije kuba umuntu wogera ikibazo ni 500 canke umuliyoni akabiguterera ati rabuke muri ikibazo ako niko ubwo siyo mpamvu na bino bintu bidoga ngo amalinke yiwe ngo arasharinga y'abandi ngo ntibashare ubwo siyo mpamvu batanabikora washaringa y'abandi ubwo afise community yoza kunyerekamwo link z'abantu yashizemo Sami nuko ntaraja ku verify ntazirimo Sami ngo abandi arabafasha ariko wene bashaka kumufasha afasha abandi ko afasha za filime za 200,000 hama wowe bamurondera agaca gucira itagenda mugana wagukenewe kabimuca agaja kuri seta kidoga ya nibaza ko urazi gituma n'uyu munsi ari kagenda yita Chris ngo n'umwana oya yamuciye amafaranga Sami yashatse gukoresha Chris amuca amafaranga yarazi ko aza kumuronka ku buntu none mugani nyine nivya bintu nyine yamenyereye mu legend ahamagaye umusore muto ahubwo uravye nabibona yagerekako ubu legend wanyarusha izina Chris yambaza nkubaza kandi cyo gutwenza rero yaciye afatira musubiriza ico kibanza yaramukene wese amusubira si projet nyine karavuga bivuze ngo yaide gukoresha ba bantu ya nouvelle generation yarayifise nawe kabura uburyo ariko rero tumukeze nyama urazi umuntu ariko ariyumvira yokosora kwa tuntu twose wavuze usanga ari amakosa ntumva yuko Sami umwanya n'umwanya araza kubafatana karere ega Sami n'umukozi oya nta karere aza gufata ahubwo araja mu bandi nako twagira Imana akaja muri abo nako yoja mu bandi ho Imana yo bicanye byo barisa kuko nimba tangiye kwifuza new generation mugabo amafaranga nyine kwemanga ko nayafise ariko suraza fize nuko new generation ayirondera
hama bakagira ibyo bumvikanye batabihurije ko agahaza kubatuka. Sinarinzi impamvu y'ibyo bintu bisigura nimba batabihurije ko ahubwo ni icecekere arindira igihe cyiza nimba amafaranga yabuze ayarondere ntiyazobura igihe basayaronka akavuga ati amafaranga nayaronse rero tuvugane. Hama bakorane bateranije nabo byashoboka ko yo nayaronka ukamubura bakiyankira canka garuka bagaca bashiramwo ikare aho kantu karumvikana cyane. Atari sana amakuru abari maremare wa muhungu we. Dusubire muri bino birori bigiye kuza ubona yuko industry irasa neza naho ubundi tuba twabanye neza ubona abantu benshi baregwa gukumbuye amashugwe yawe bayaguhe kabisa abari wo mwanya mwiza. Je nakunze kino kigano ndagushimira cyane nibaza yuko ngo utazongera guteba kuko abantu bari bandembeje ngo urateba cyane canke ubukiri kuri yaronga wongera uyarongorora kwigo yaba hatosoye neza. Yabari menshi kuko urumva nk'uyu muhungu kiganiro yaragikoze ryari iyo nkaza umva cyo bituma nkuma ngaruka bagaca bampagerega bijya mvuga kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo kirazira guteba mu nzu ya mugenzi wawe kweli kugira ngo adahava guhaga apostle aha namira hano mwompaga ni mama. DICO Entertainment.